Barca na Visio. Patrick, ku munsi wa gatandatu uzaba ndi kumwe nawe kugera ifirimbi yanyu mivuze. Ubwo ikaze cyane Omeri niyo nkuru. Witwa Neymar Jean ati raba muduhe nimero ya WhatsApp tuze tuba telefona natwe bari hanze. Ko rimwe na rimwe dora tubigira. Sometimes hari gedora tugacisha. Tuzoza turagacisha mu ibintu bice bigenda neza ca. Ariko nuko bikivugwa bikimeze kuri arika duce kwa Barcelona Abdul mbere na mbere akanya gato gusa. Ni intangamararanye niyo gucishamo nk'iminota nka 10 gusa kugira ngo tugaruke gatonya makuru ya hanyuma dusubireyo turaba ukuntu ibintu biba bimeze ari Iburaya. Umugabo ariko yituriza kuba umuyobozi wa ekipe yitwa Real Madrid bamwita Riquelme, irindi zina yitwa gutega basha, bamwita Riquelme gusa. Uwo mugabo ati icyo mbonaco dusa n'abariko bahatirizwa no kuba ku ruhande rwa Barcelona, ndavuga we yavuga hanini kubijanye na ekipe nationale. Ati bivanye n'ibiko biba ku ruhande rwa Madrid kutabona abakinyi muri ekipe nationale bigiye gutuma abana bacu aba Madridista bahatirizwa no kuba no kwambara umwambaro wa Lamine Yamal muri ekipe nationale iyo bagiye kuyifana. Ati ni ikintu kitameze neza cyane habe na gato kuri ekipe yacu kubona ekipe nationale ituma kabakinyi muri abo bose batumwe ko tukabura umukinyi wa ekipe yitwa Real Madrid. Ariko bamwe nabo bati ubundi umuntu aronka canke yimbura ivyo yabivye iyo udateguye neza ibintu vyawe ushobora kwisanga n'ubundi waguye muri risk canke mu bibazo nk'ibi vya Real Madrid bariko baragwamo. Barca bagize gutya mwijoro badukubise surprise dora ata muntu avyibaza, benshi bibaza ngo urugendo rwa Deco mu Bwongereza n'urushingiye kubijanye no gusinyisha Joe Pedro. Ariko kandi abandi bakavuga bati si Joe Pedro gusa ahubwo ujya mugabo yitwa Deco yazungurutse mu Bwongereza aganira n'abatari bake. Nyuma mu masaha yitereye tubona none itangazamakuru iranditse rivuga ngo umwanya wageze Anthony Gordon nyuma na nyuma sinye muri club yitwa FC Barcelona. Adu izina Anthony Gordon ni izina nyabaki, ni izina rimaze gutanga iki muri rusange umupira w'amaguru. Noneho tunagira ko Abdul biraza kuba izina ryiza ryo gusinyishwa muri club ya Barcelona nta gica gipfa kubijanye nuko abandi bakinyura basanzwe bakina bivanye n'umukino wa Anthony Gordon, kuko abantu benshi nakunze kubona bagira amakenga bavuga ngo Gordon kwa kina kenshi ku ruhande nubwo akina nka nimero 9 nta kuntu bica vyica kazoza ku mugabo yitwa Marcus Rashford. Ni ibiri nkene ko tuganira ko muri rusange mbere yuko tuza kuja mu bindi bigiye bitandukanye. Novuga ko ni Barcelona baho ku munsi weje isa nkaho yadukubisaga surprise kuko abantu benshi bari bateza amaso kuri Joao Pedro, andi bakavuga ngo Julian Alvarez, ariko kuri Joao Pedro byasa nkaho bigoye n'ubundi kubera ko ekipe ya Chelsea aracafitanye amasezerano nayo agomba kumushikana mu mwaka wa 2032. Yagiye novuga ngo muri ibi by'abakinyi bari mu gihugu c'Ubwongereza abantu benshi basamazwa nuko ivya Joao Pedro bisa nkaho arivyo byagiye hejuru gusumba ibindi. Ariko mu nyuma biza novuga ngo kuba abantu bibatangaza ku mugoroba berekanye novuga ngo Anthony Gordon bitanguye kuvugwa ko ari wagomba kwinjira muri iriya ekipe ya FC Barcelona ku mafaranga imiliyoni 70 na bonus z'imiliyoni 10. Abantu baravuga ati nyamara tia Barcelona iri seri kubereka amafaranga babuze ayo bongereza Marcus Rashford, ariko hakaba habonetse yo kwinjiza uyu musore Anthony Gordon. Novuga ko Anthony Gordon no mu makinyi beza cyane cyane bagaragaye muri Champions League. Nibaza ko abantu benshi bavyibuka, même si novuga ko ekipe yiwe ya Newcastle asezerewe bibi muri Champions League, ariko no mu makinyi beza kuko muri Champions League ari masatizi batatu bambira bafite ibitsindo byinshi. Nibo masatizi bafise novuga ngo ibitsindo byinshi kuko uyu mwaka novuga ko yagize saison nziza. Umusore novuga ngo
akiri na muto kuko afise imyaka igera kuri 25 yonyene. Ni umwana wo muri yavutse mu mwaka wa 2001 abantu baca bavyumva neza, ariko yarerewe navuga ngo muri equipe ya Everton guhera navuga ngo agifise imyaka iri munsi ya 18, aho hari mu mwaka wa 2016 2017 aza kuba navuga ngo akurira muri equipe ya Everton. Arava muri Everton y'abatarengeje imyaka 18 aza kuba aduzwa muri equipe ya Everton y'abatarengeje imyaka 21. Abandanye navuga ngo akurira muri equipe kugeza yaho yahavuye aduzwa avana muri mu mwaka wa 2018-2019 yari yadugije muri Everton y'abatarengeje imyaka 21, ariko sezo yakurikiye ya 2018-2019 bagiye kuba bamuduza mu batarengeje imyaka 23. Aza kuba akinira Tottenham y'abakuze mu mwaka wiwe navuga ngo muri sezo yiwe ya mbere mwaka wa 2020-2021. Bivuze ngo nimwe makinyi babaye muri iyi equipe muri sezo ya 2020-2021 akina muri ihiganwa navuga ngo rikuru ya English Premier League, ariko yaje kuba anatizwa mu mwaka wa 2020-2021 nyene muri yaje kuba navuga ngo atizwa muri equipe ya Preston North End mu mwaka wa 2020-2021. Nyuma yaho yari amaze umwaka umwe wonyine ariko arakinishwa muri equipe ya Everton muri Premier League, ariko yaje kuba atizwa rero mu mwaka wakurikiye yari akinye sezo imwe muri Premier League nk'umukinyi mukuru muri equipe nkuru ya Everton mwaka wa 2020-2021 aca atizwa muri equipe ya Preston North End mwaka muri sezo yakurikiye ya 2021 aca akina ihiganwa ry'igiciro ca kabiri Championship, aho novuga ngo yagize yakiniye iyo equipe iyo sezo yose, ariko yahamaze umwaka umwe kuko yaciye yongera agaruka muri equipe ya Everton. Nyuma y'uwo mwaka yari yatijwe muri iyo equipe acaba muri equipe ya Everton mwaka wa 2021 abaho mu gushika mwaka wa 2023 niho yaje kuba agomwa na equipe ya Newcastle United mwaka sezo ya 2022-2023 ashikira muri equipe ya navuga ngo ya Newcastle United, ari nayo equipe navuga ko yakiniye inkino zigera kuri 16 mu iyo sezo yiwe ya mbere, ariko sezo yiwe ya kabiri mu mwaka wa 2023-2024 yaje kuba akina equipe ya Everton inkino zigera kuri 48 muri equipe ya Newcastle, aho yayikiniye guhera navuga ngo kugeza mwaka kanya yimazemo imyaka igera kuri 3. Ariko uyu mwaka navuga ko yagize sezo nziza ari kumwe ni equipe ya Newcastle United. Navuga ko avec navuga ngo squad y'abandi bakinyi twagiye turabona benshi babaye beza muri equipe, aho navuga ngo nkaba Voltemade abantu benshi bagiye barabona mu nkino nyinshi zigiye zitandukanye. Ni equipe yagize amazina menshi yagiye arigaragaza haba muri Premier League ndetse no muri Champions League, ariko uyu mwaka navuga ko numwe makinyi babaye beza kuko yakinishije inkino zigera kuri 46 ari kumwe ni equipe ya Newcastle United. Anagira navuga ngo ivyo bihe vyiza wanashaka no muri Champions League yabaye umukinyi mwiza kuko mu nkino navuga ngo equipe ya Newcastle akinye muri Champions League MFC yatashe kare, ariko ntivyamubujije kuba umwe mu basatirizi batatu ba mbere muri UEFA Champions League bafise navuga ngo ibitsindo byinshi, kuko wewe yatsinze ibitsindo bigera kuri 10 mu gihe umusatirizi wa mbere yari Kylian Mbappe. Nibaza abantu benshi bavyibuka afise ibitsindo bigera kuri 15 amurusha ibitsindo 5 gusa nubundi stira aracari mu basatirizi batatu beza batsinze ibitsindo byinshi muri Champions League, ariko yanabaye navuga ngo meilleur passeur canke umwe bakinyi batanze assist nyinshi muri equipe ya Newcastle United. Numwe bakinyi muri rusangu uravye palmarès ziwe zisa nkaho ari nziza, uravye aho yagiye araca navuga ngo ni n'umukinyi asanzwe
akinira novuga ngo igihugu c'Ubwongereza kuko ni umwana yavukiye mu gihugu c'Ubwongereza mu gisagara novuga ngo ca Liverpool aza kuba anakinira ekipe mu gisagara cy'igihugu w'Abongereza batarengeje imyaka 21 hari mu mwaka wa 2023 mu mwaka wiwe wa mbere yari yinjiye muri ekipe ya Newcastle United. Niwe musore rero novuga ko ekipe ya FC Barcelona yarayigomwe uyu mwaka nk'umwe mu basore bagomba kuba bifatanya ni ekipe ya novuga ngo ya FC Barcelona, mu basore bakina amaposte menshi kuko ayo makipe yose tubuze yakuriyemo aho yagiye araca muri Preston North End no muri ekipe ya Everton yarerewemo ukagenda kisanga muri ekipe ya Newcastle United yagiye akinishwa amaposte agiye atandukanye. Mbere hari habemeza ko yigeze kuba kina nka nimero 7 ariko kandi bakavuga ko muri ekipe ya Everton yigeze gukinishwa nka nimero 7 ariko ari sezo muri Newcastle mu mwanya ari gihe akinishwa nka nimero 9 ari neko hari n'igihe ashobora gukinishwa nka nimero 11. Bivuze ngo numwe mu bakinyi bafise iyo polyvalence itegwa mu kibuga. Abdul, none uyu munsi Barcelona yuravye mu mikinire yabo ndetse n'umukino wa Anthony Gordon by'ukuri mu mazina yari kwararondegwa ni ekipe canke yashobora kuboneka niryo zina ryari ribereye kuba muri projet zi ekipe ya FC Barcelona. Kuba ari zina yari ribereye muri projet FC Barcelona si ibintu umuntu yohita simbira ko mu buryo buri direct bitewe n'ico ekipe bishaka mu mukinyi avec situation financière uko naco nibaza ko kiri mu bintu bikonta. Buriya nubwo abantu babonye iyi transfer ekipe ya Barcelona yikoze kuri miliyoni 70 plus add-ons, ukibaza ngo aya mafaranga yavuye he? Buriya ni washira mu biharuro niwe bazenguza gusanga ari menshi, usanga ari make par rapport kuri ziriya miliyoni 30 bagomba gutanga ku mugabo yitwa Marcus Rashford. Ariko bitewe na projet biragoye gusobanurira umuntu ngo umwe wa miliyoni 70 ngo ni makeya ngo undi wa miliyoni 30 ngo ni menshi. Ariko ukora liga yo ifata recruitment ma equipe akoze biba bitandukanye. Aha peut-être ko nza kuhasobanura mu buryo bumwe canke ubundi, ariko kukijanye n'umukinyi Barcelona yari ikeneye mu nkundire ndabihuze na kino kintu. Mu minsi heze nubwo atamwanya twabihaye bitewe n'ico twabona umugabo yitwa Rafael Diaz Berori arico muri ekipe ya Barca, hari amakuru yaje amusohora amujana muri Saudi Arabia bikanavugwa ko Barcelona yo biri kiremererwa guhabwa miliyoni 75. Ariko Barca ntiyabiha umwanya, ntiyifuza no kubumviriza. Ariko turavye situation financière yiri ya ekipe ariya n'amafaranga batari kwanka, ariko mu buryo kandi bwo kubaka ekipe sumukinyi wo gusohora mu buryo bworoshe avec ico babona muri Rafinha nico ashobora gutanga. Biragoye kwiyumvira mu buryo buri direct ko iyinjira rya Anthony Gordon bifise ico bisobanuye ku bandi bakinyi bahari, ariko ntibishobora kubura. Hanyuma kandi mu bakinyi bo ku mpande hari umugabo yitwa Marcus Rashford. Lamine Yamal we sinza kuri Rwanda mugaruka kuko hariya ntakomwa komwa. Marcus Rashford ni umukinyi mwiza ari muri iriya ekipe, ariko bigaragara ko ekipe ya Barca mu dependa ko peut-être ko ivyiwe tuza kubigaruka ko mu wundi mwanya. Ariko Anthony Gordon amutubwiye neza n'umukinyi ashobora kugufasha iburyo akagufasha ibubamfu n'ivyo vyo gukoresha babandi bita ba false 9 akabikora neza muri match. Nikimenyamenye biragaragarira muri UEFA Champions League ubwo yatsinze ibitsindo sinzi niba ari 10 niba ari 12 sinavyibuka neza. Yatsinze 10 atanga assist zitano niwe meilleur passeur muri Champions. Niwe meilleur passeur wa Ligue des Champions, uruhara mu bitsindo 15 aho equipe ya Newcastle United yaviriyemo. Kongera ko uruhara yakoze muri Premier League ubiteranije n'ubundi uza gusanga bitari kure n'ibiharuro vya wa musatirizi Barcelona kirasha. Umwe yitwa Julian Alvarez ahubwo uza gusanga ahubwo binabiruta. Ariko ibi ntibikuraho ko Barcelona no muri style gikeneye umusatirizi nimero 9. Uyu mwana yitwa Anthony Gordon miliyoni 70 zimutanzwe ko ashobora gusinya amasezerano y'imyaka 5 kwa Barcelona. Aya masezerano y'imyaka 5 Anthony Gordon Barcelona mu byo bumvikanya ashobora gutwara yari hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 11 mu mwaka.
miliyoni 10 ku mwaka. Ibi barabiharura uteranije n'imyaka afise 25 bakamuha 5 barara bagasanga ni imyaka 30. Ku myaka 30 uramutse utamugurishije ariya ko hashobora kumwongera indi myaka 2 muri kontra canke ku myaka yiwe n'umukinyi kuri reselling value ashobora kuba gifise agaciro nawe umusubije ku isoko. Ivyo vyose biri mu bishobora kuborohereza iyi transfer bakayumvira ko kurusha ibindi, ariko mu buryo bwo gukina ari naho wambajije ni umukinyi ari flexible. Ni umukinyi agira movement mu buryo bworoshe byorohereza abandi gukina, ariko ni n'umukinyi buriya muri iriya equipe ya Newcastle United twari ko turamuraba aguha shwa nyinshi. Touche de la balle avec déplacement, n'umukinyi ashobora kuguhereza ikintu nita ukorohereza abandi mu gukina bikanahuza mu buryo bworoshe. Raba Anthony Gordon yarari kwa equipe ya Everton n'uri kwa Newcastle. Unkundira nitize uriya mwana yitwa Vitinha, sivyo? Vitinha kwa Paris Saint-Germain. Kwa Paris Saint-Germain. Uriya Victor ari mu gihugu cy'Ubwongereza kwa Wolves. Umumenyereza aramubwira ngo Viti uri umukinyi mwiza, ariko nshaka Vitinha nyaruka. Ashobora kudistribua imipira mu buryo bwihuse. Nico cyatumye buriya bamurekura, kubera ko umumenyereza icyo yashaka umukinyi muri mediane anyarutse imipira. Raba icabaye defo kuri Vitinha muri equipe ya Wolves, cabaye karite muri equipe ya Paris Saint-Germain. Kubera football bakina itandukanye uko mu Bwongereza bakina ibintu binyaruka, nta bintu byo wango office technique nyinshi. Luis Enrique aramubwira ngo naratomboye ngira amahirwe yo gusanga Vitinha ufise karite nkiyi. Uriya mumenyereza aramubwira Viti nshaka kunyaruka, nawe akamubwira ngo kocha kunyaruka no nyaruka, mugabo jewe mba nshaka kurekura umupira nabanje kumekinga sure ko aho ntereka ballon ari ahantu hakwiye mu uwo mwanya. Arasohoka ariya yisanga kwa Paris Saint-Germain, ahasanga umumenyereza karita afise ari nazashaka. Buriya rero Barca guhitamwa Anthony Gordon. Tugaruke kwa rya jambo babwira umumenyereza yitwa Dieter Flick bamuzana hariya, aramubwira ngo uzokoresha ivyo usanze ngaha, nitwaba dushoboye kuguhereza umukinyi tuzomuguha, ariko ivyo tudafise uzokwihangana ukoresha ivyo dufise. Iyo umumenyereza yarihanganye mukaba mwaronse ayo mafaranga, nawe akababwira ngo mumfashe kubaka ubusatirizi, ugaca ubona karite z'umukinyi ashobora kumufasha avec ivyo ubona kina. Buriya iyo uraba Anthony Gordon ubona hari ubona hatandukaniye cyane n'umugabo yitwa Kingsley Coman. Anthony Gordon mu buryo bwa touch ya ball n'ingene yinjira muri box avuye mu mpande, ikintu gusa batandukaniye ko ngira no gukata. Burya Coman harakana afise ngira ngo abandi akagira gucenga kwinshi. Oya hari ukuntu Coman mu gukata nyarukanye anyaruka cyane mu buryo budasanga, nico kintu cya karite cyambere afise. Ariko Gordon ikintu afise kimwe cyo kurondera imipira mu mpande, ariko bose binjira muri box. Nico kintu rero bashaka. Kubera iki Lamine Yamal biriya bintu arabikora, ariko uzora bahano Lamine Yamal asabira umupira kenshi. Buriya Lamine asabira kuri uyu murongo abanyamwe ikibuga kabiri. Iyo bibaye ngombwa ko yinjiza imipira muri box, uriya bafise yitwa Ferran Torres araceregwa. Ziko murabibona ave ku buryo bwiye bwo gukina akisanga hanze out of box. Ahubwo umuntu yashobora guca profita zijya baro yari Rafinha nawe amagara biragaragara ko atamwemera ko aba mu kibuga umunsi ku munsi bitewe na n'ingufu atanga mu kibuga. Buriya bari bakeneye umukinyi ashobora gukina, ariko ashobora gukora na reception yiriya mipira umwana yitwa Lamine Yamal agarura muri box. Ubundi muntu yasa nka hari yabishobora kwakira imipira ya Lamine Yamal yari kuba ari Lewandowski, mugabo nawe baramurekuye. Ikijanye n'imyaka naco nyene n'ubundi cyariho cyasa nkaho kiko kiramusubiza inyuma izo nguvu zo kwiga. Kandi n'imyaka ubugezemwe burya generation kumvikana n'abapetera ukuntu bidakunda. Iyo myaka yo kwihuta uwo twabonye muri Dortmund na Bayern ntabwo yaragisa n'uwo twiko twabawe. Lewandowski ubundi yarabaye muri za equipe ya Du ari umusatirizi Mericenda. Abazingwa bakinyi bose turi kumwe bivanye n'uburambe bafise bariga ukuntu umusatirizi ni Mericenda yideplasa nyuma bakamurondeza baro. Mugabo vyamusaba ahubwo we nawe kurondera ahantu ho guhagarara kugira ngo Lamine Yamal ahacisha umupira ashobye kumuhereza. Vyaca bigorana kugira ngo mu bijanye no kumvikana kwabo mu kibuga. Ugusozera rero kumvuga kuri ingingo y'uyu mwana yitwa Anthony Gordon, ndabihuzana caka inenegera kuvuga kuri Van Garcia. Barcelona muri iyi minsi bafise amahirwe ko bariko baragira imbono yo kubona ejo habo ku bakinyi bafise vyako kanya, bigatuma badakora amakosa yo kwitesha abakinyi baronse.
raba uyu munsi Barcelona ingano y'abakinnyi bafite muri mediane sivyo iyo baza kwitesha gusinyisha uriya mugabo yitwa Dani Olmo bari kuba bakoze ikosa kuko Dani Olmo nubwo bigaragara ko adafite iyo consistency nini umugabo byabahaye uburenganzira n'umwidegembyo byo kuvuga ngo turashobora kurekura Marc Casado turashobora kurekura Marc Bernat ku bana bakiri bato ku mafaranga menshi bikadustabiriza ibitabo byo kuja ku isoko buriya ntimone Barcelona iri kiragura naho izosohora benshi kandi gusohora no gusohora abakinnyi bato bashobora no kuguhereza amafaranga agufasha kubalansa ibitabo byawe cyangwa ubutunzi bwawe reka nkoresha iyo terme sivyo kumanuka inyuma muri defense raba ingene batakaje igihutihuti uriya yitwa Inigo mugabo bamutakaje bagize amahigwe yo gukora formation y'umwana yitwa Gerard Martin muri Axe bica birabafasha baca baninjiza Cancelo bica bibafasha gustabiliza defense yabo raba ingene abantu bose babavumye baravuga ngo mukozi bara kuko utongera amasezerano canke mu kutareka ngo umukinyi yitwa uriya munyezamu bari kuyakaja kwa Girona Ter Stegen ngo bamuha agaciro no kuguma hariya nari jambo navuze ngo Barcelona baratomboye bagize amahirwe yo gukora timing nziza iyo ugize amahirwe yo kuronka umunyezamu aza mu kibanza mu kiringo cuko uwarahari ariko aratakaza ubushobozi ukamuronka mu mwanya muto buriya ubugize amahirwe raba ingene Real Madrid yibwiriye amahirwe bagasubiriza umugabo uriya mugabo yaragiye n'uyu bafise uyu munsi Thibaut Courtois na Keylor Navas raba ingene bagize amahirwe ndavuga equipe ya Chelsea utakaje uriya munyezamu Peter Cech ariko gaca winjizamo uyu mwana yaravuye kwa Atletico Madrid nabo batanze kwa Madrid Thibaut Courtois bagaca binjiza Kepa ariko bona ko byaciye bigorana ariko buriya mwizamu n'ahantu iyo ukoze ikosa gatoya kugira ngo uzosubire kuhastabiliza biragoye Barca bari babonye umunyezamu mwiza bahita bamufatirana Barca babonye Anthony Gordon mwiza anashakiye equipe bahita bamufatirana yanabaye mwiza muri Champions League no muri Newcastle Barcelona babonye Rafinha yifuza kuhaba bahita bamufatirana buriya Deco n'uriya mugabo Deco bamutuka ariko mwabantu kadasanzwe rero guhita mu mwana yitwa Anthony Gordon je ndabifata nka style nziza bakoze mu gufasha uriya mugabo yitwa Flick mu buryo bwo korohereza abandi bana bafite hariya gukina ikindi naco nuko bariko barinjiza abana ubona ko bari flexible kandi bashobora guhuza umukino n'abahari ikindi naco nubwo tuvuga ngo Rafinha mufite hari rega Rafinha abana bose baharara basumvye imyaka Barca equipe iri kirubaka ni equipe ishobora kumara igihe kirekire iri kumwe nubwo batotwara ibikombe uyu mwaka canke ukurikira ariko nyuma y'imyaka 3 4 5 umukinnyi ageze mu myaka 26 27 bageze ko atangura gutwara ibikombe niyo equipe bariko barubaka nuko rero bimeze kwa FC Barcelona ubwo Anthony Gordon yamaze kwasinyishwa muri equipe FC Barcelona agiye kuba nako arasinya uyu munsi mu bivugwa kuko nibwo akorerwa ibipimo amakuru avuga ko aza gushika mu gisagara ca Barcelona ku mugoroba w'uno munsi hanyuma bagerageze ibipimo viwe basanze bikunze acasinya muri equipe mu bivugwa amasezerano y'imyaka igira kuri 5 uyu muhungu w'imyaka 25 mu makinyi batsinze ibitsindo byinshi kuruta abandi muri UEFA Champions League ndetse n'umukinyi yatanze imipira myinshi ivuye mu bitsindo muri liganwa y'uno mwaka bibikana ngo agiye gusinya muri equipe yitwa FC Barcelona